nkuko nama nabivuga, everywhere and every corner hose abarundi bari dufise impano, dufise ibintu byinshi ngira kamaro kandi bikundwa n'abantu biri muri twebwe abarundi ariko bitaboneka kubera Imana itanga impano zitandukanye. Umwe mu bana b'abarundi hano muri Houston, Texas, akaba afise ingabirano yo ku design ashobora ku designinga impuzu agashirako ibintu ivyo ari byo byose uba ushaka. Iyi ni groupe family yanje, ndibaza yuko ndavye nyuma niho ndavukiye. Nkora amashati nk'ureba ngaha niyo nakoze, niyo ndambaye, ndagurisha ku mafaranga make kuri Burundi community. Motivate the youth to be successful. Anything they want to do, put their hands on it. Never try putting yourself down. Always putting yourself up. That's why it matters. You should customize a t-shirt. Contact me. My phone number is 832-525-4328. Just in case you want hats, there's a guy named DJ Elise. Everybody knows him. Just in case you want to represent your country and keep the culture going. Nk'abarundi aho turi hose, na cyane muri Texas, na cyane muri Houston, twijukire kuza amahera azunguruka muri twebwe, amahera cyangwa amadolari yiwacu azunguruka muri twebwe. Niba bashaka gukora umunsi mukuru bikabonekana ko ukene uniforme, teza imbere uno mwana, teza imbere kino gikorwa cyacu nk'abarundi, kuko aho turi nitwahana ingufu, nitwakunda ivyacu tukabiha agaciro. Please trust me, tuzoshika kure. The SYB show ihari kubwa Burundian community everywhere, every corner around the world.